Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira kuri channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana bene data bakunzi b'Imana kandi bakunzi b'ikiganiro Saveur Divine. Umunezero ukomeye kuri jewe kongera kubana namwe muri kino gitondo kuri uno munsi kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana iryo yaduteguriye kugira ngo rigaburire imitima yacu. Muri kumwe na Kaneza Benigne ku kiganiro Saveur Divine. Nk'uko abakunda gukurikirana ikiganiro cacu Saveur Divine babimenyereye, tuba dufise amajambo duhagazeko muri iyo ndwi canke muri ico cumweru. N'uno munsi turakomeza kandi kwiga ku majambo Imana yaduhitiyemwo ko dusangira muri kino cumweru. N'amajambo twifadikiza ari mu cete Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca 2. Pawulo yandikiye Timoteyo igihimba ca 3. Turasoma duhereye ku murongo wa 15. Icete ca 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igihimba ca 3 turasoma duhereye ku murongo wa 15 tugeze kuri 17. Haravuga ngo, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamye uzi ivyanditswe vyera bishobora kukumenyesha ubwenge bwo kuzanira agakiza gaheshwa kwizera Yesu Kristo. Ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ushitse afise ibimukwiye vyose ngo akore igikorwa ciza cose. Imana idufashe cane. N'aya majambo turiko turigako kandi twibukanya ko muri ino ndwi atwibutsa ivyahumetswe n'Imana. Ivyahumetswe n'Imana ni ijambo ryayo ubwayo yivugiye. Bibiliya dufise ijambo ryayo ry'Imana, niko kanwa k'Imana, niho Imana ivuganira natwe, niho Imana itubwirira ibidukwiriye canke ibyo dukwiriye gukora. Iyo umuntu azinze Bibiliya aba yugaye akanwa k'Imana. Rero ivyanditswe vyahumetswe n'Imana arivyo vyanditswe vyera, ijambo ryayo biri muri Bibiliya niyo mvugo y'Imana kandi nivyo biduhesha ubugingo. Ivyahumetswe n'Imana niryo jambo ryayo kandi nivyo bitwigisha ukuri, bikatwigisha inzira nziza ibeshaho. Nivyo biduha ukuri kandi bikaduha ubwenge butuzanira agakiza. Nk'uko dusomye muri aya majambo ku murongo wa 15, yaravuze ngo, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamye uzi ivyanditswe vyera bishobora kukumenyesha ubwenge bwo kuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Timoteyo yari umwana wa Pawulo mu buryo bw'impwemu. Yari asa nuko ari we yamureze mu vy'ijambo ry'Imana no mu kumenyesha ivy'inzira y'agakiza. Ugiye kuraba mu gihimba
ca mbere muri ikete ya kabiri nyene Pawulo yandikiye Timoteyo, igihimba ca mbere ku murongo wa 5 aravuze ngo kuko nibutse ukwizera kutari uk'uburyarya kuri muri wewe kwabanje kuba muri nyogokuru Loisi no muri nyoko Eunike, kandi ndazi ntakekeranya yuko kuri muri wewe nawe. Pawulo yarazi Timoteyo ko ari umuntu yigishije ijambo ry'Imana guhera mu bwana bwiwe kandi yararikurikiza. Nico gituma muri iki gihimba twasomye twifadikiza ku vyahumetswe n'Imana ku murongo wa 15 mu gihimba ca 3 yaramubwiye ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamye uzi ivyanditswe vyera. Ibi vyanditswe vyera yariko aramubwira nivyo vyahumetswe n'Imana, asubira kandi akavuga ku murongo wa 16 yarazi yuko Timoteyo ivyanditswe vy'Imana ivyahumetswe n'Imana vyari muri we kandi vyamushikanye ku bwenge bumuhesha kumenya agakiza kandi gatangwa no kwizera Yesu Kristo. Amajambo shaka ko twibukanye uno munsi n'amajambo atubwira ko ivyanditswe vy'Imana ivyahumetswe n'Imana nivyo biduhesha ubwenge butuzanira agakiza. Ubundi bwenge bwose ivyo twiga mu ishure nivyo bigira ikimazi kandi biradufasha, ariko iyo bihuye nuko tutagira ivyahumetswe n'Imana muri twebwe, ivyo twize vyose ivyari ku bwenge biduhindukira nkaho ntaco bizomarira ubuzima bwacu. Nico gituma iyo ufise ubwenge wahawe mu ishure ariko utagira ubwenge buva ku Mana butangwa n'ivyanditswe vyayo vyahumetswe nayo mu ijambo ryayo, nico gituma kenshi usanga umuntu yarize araheza amashure umudokiteri n'umuganga arabizi neza, yaravyize aravyigishwa, hakagera igihe akaba ari umuntu anywa itabi kandi azi ko iryo tabi rizanira umubiri wiwe ingorane ndetse hakaviramwo no gupfa. Kubera iki? Kuko nta vyagezwe vyahumetswe n'Imana biba muri we. Ubwenge bwose butarimwe vyahumetswe n'Imana ntaco buzanira umuntu uretse ko mu nyuma ahava asanga yararuhiye ubusa. Nico gituma kenshi umuntu akaba yarize kubwa ukizere bamugirira kandi kuko bazi ko yavyize kandi yabiheshejwe n'ubushobozi bwo kuba yaravyize, bakagira amabanga bamujeje bakamubwira turatuzigamira ibi nibi, uratuzigamira ubu butunzi, uratuzigamira iki, uratubera mu kibanza uturabire neza, kuko bizeye ko hari aho yaciye akavyiga bakizera ubwenge bwiwe, ariko kuko ubwenge bwiwe butavanze n'ivyahumetswe n'Imana bikagaruka bigatuma ubwizego yarafise buhinduka ubusa. Ivyo yabikijwe akavyonona akabikoresha inyungu ziwe bitari bikwiriye, kandi abari babimubikije bari bizeye ko yabifitiye ubushobozi kuko bizera ubwenge bwiwe, ariko ubwenge butagiramwo ivyahumetswe n'Imana, butagiramwo ijambo ry'Imana buhinduka ubusa kandi buhinduka umuruho ku muntu uwo ari we wese. Bene data, ivyahumetswe n'Imana nivyo gusa biduhesha ubwenge butuzanira agakiza, ubwenge bubeshaho no muri buno buzima ndetse no mu gihe kizoza bugatuma tuzohabwa ubugingo budashira. Ndabinginga mu izina ry'Imana kugira ngo umuntu wese asome ivyanditswe. Ngitangura navuze ngo iyo uzinze Bibiliya uba uzinze akanwa k'Imana, nta handi na hamwe uzosubira kuvuganira n'Imana. Ibi vyahumetswe n'Imana Pawulo yariko arabwira Timoteyo, amubwira ko arivyo vyigisha umuntu bikamuhana bikamutoza ingeso nziza.
nta handi tubisanga ni muri Bibiliya zacu. Umuntu wese atunze Bibiliya amenye ngo nimba atayugurura aba yugaye akanwa k'Imana. Twugurure Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana, ivyahumetswe n'Imana tubisanga ngaha, kandi ivyo vyonyene bitwigisha bikaduha ubwenge buduhesha agakiza, kandi no muri buno buzima turimwo bituma tubaho turi amahoro, tugenda ataco twikeka, tutibaza ngo inyuma yacu hari ikiriko kirakakaza, kuko tuzi neza ko tubitse ivyanditswe n'Imana, ivyahumetswe nayo mu mitima yacu biratuzigama bikaduha amahoro, tukagenda twidegemvya. N'aya majambo y'Imana yo kwibukanya ngo ivyahumetswe n'Imana, ijambo ry'Imana nivyo vyonyene biduhesha ubwenge butuzanira agakiza. Dusome ijambo ry'Imana turigendere, niryo ryonyene ritwigisha inzira ibeshaho, niryo ryonyene ritwigisha inzira idushikana ku bugingo, idushikana ku gakiza. Muri kino gihe turiho tukiri mw'isi, tugenda mu mahoro y'Imana kuko dutunze ivyanditswe vy'Imana, kuko dutunze ivyahumetswe nayo. Ariko iyo umuntu adatunze ivyo vyahumetswe nayo, bene data, nta mahoro agira. Ivyo yotunga vyose, amashure yo kwiga yose, ibindi vyose yogira mu buzima bwiwe, nta mahoro agira, kuko ivyahumetswe n'Imana nivyo vyonyene biduha ubwenge bwo kubaho muri ubu buzima turimwo nanone, kandi bikaduha n'ubwenge budushikana ku gakiza kazotuma tubana n'Imana ibihe bitazoshira. Ndabifuriza mwese guhorana ivyanditswe, ivyahumetswe n'Imana muri mwebwe mu mitima yanyu. Musome Bibiliya kuko niko kanwa k'Imana. Imana ibahezagire. Amen.